Mu ndirimbo twabonye twagiye dufata aho n'abandi bazikunze cyane, twabonye ko wewe uvuza igitari ca kompanyema, tukabona ukivuza wongera uririmba. Mbega iyo ngabire yaje gute ko tumenyereye benshi bariko bavuza badashobora kujana n'abaririmbyi avuza gusa, ko wewe tubona uvuza ukongera ukaririmba, vyaje gute? Ni Imana nyene, si jewe, ni Imana yabinshoboje. Ndavyiyumvamo nkumva ndimuka neza ndiko ndaririmba, rero aho nshima Imana. Zibameye TV turabaramukije aho muri hose, amahoro y'Imana bane namwe. Mumaze kumbona murabona ko ari Meyiha TV, turi muri rwa rukurikirane rwo kushinga intahe, dushingira intahe abamama n'abigeme bibaza ko batoshobora gucuraranga. Murabona ko turi kumwe n'uwundi mutumire hano, turacari hamwe ku rurimbi nyene muri rya shengero rya Pantekote, aho hari abamama bahezagiwe n'Imana ikabaha ingabire yo gucuraranga. Reka tumubaze mu ncamake atwidondore, ego aca tubwira intahe yofasha abandi bantu bariko badukurikirana. Kaze. Yesu ashimwe cane. Amen. Ego je ndanezerewe, nkaba nitwa Hakizimana Agnes. Ego turashima, je ndashinga intahe ukuntu twakoze tukiga ibi bitari vyari bigoye, ntivyari vyoroshe. Mbega watanguye gucuraranga ufise imyaka ingahe? 17. Ico gihe wari umukristo wo mw'ishengero canke ntiwari bwihane? Nari narihanye ndetse nari n'umuririmbyi. Ego Umuhamagaro wo gucuraranga waje gute? wo gucuraranga narabona abadukurira, hariho abamama barya bari imbere zacu. Ego maze kubona ko bacuraranga nanje vyaranezereye, numva nanje noja mw'ishuri kuko ico gihe hariho ishuri. Nca ndiyumvira nti nanje noja mw'ishure nkiga igitari. Ego tumaze gushikayo twahuye bitoroshe kugira ngo umenye igitari vyari bigoye, ariko abatwigisha baratubwira ati nimugire imyimenyerezo, naho wobona igisate canke umucumbisho ugifate nk'igitari uze urimenyereza. Twarakizana hano bakaducapirako nk'uko igitari gipanze. Ego duca dutangura kwiga uko nyene turagumako. Abenshi hariho n'abananiwe baraheba, ariko twege turumva duti reka tugumeko naho bigoye. Ego me. Mbega umaze gukizwa ukiga no gucuraranga, hari intambamyi wabonye mu gikorwa cyo gucuraranga? Ego tukiri mw'isi ntambamye ntibura, ariko igikorwa cose uriko urakora uri mu Mana umenya uti ibi birahera, ukatera ubandanya utera uja imbere. Mu ndirimbo twabonye twagiye dufata aho n'abandi bazikunze cyane, twabonye ko wewe uvuza igitari ca kompanyema, tukabona ukivuza wongera uririmba. Mbega iyo ngabire yaje gute ko tumenyereye benshi bariko bavuza badashobora kujana n'abaririmbyi avuza gusa, ko wewe tubona uvuza ukongera ukaririmba, vyaje gute? Ni Imana nyene, si jewe, ni Imana yabinshoboje. Ndavyiyumvamo nkumva ndimuka neza ndiko ndaririmba, rero aho nshima Imana. Yesu yarakoze cyane, n'ingabire nziza gose. Uno munsi mu masengero atandukanye, yaba ya Pantekote canke ayandi yose, mu gukorera Imana, abigeme canke abamama baribaza yuko iki gikorwa cyo gucuraranga ari c'abagabo. Batekerera ijambo kugira ngo kumbure bahindura ivyiyumviro canke nabo bagira intege. Hariho n'abiga bakabicira hagati. Ego ico notuma novuga nti tubatera intege. Igikorwa cose ukoranye umutima ubikunze, nta kidashoboka imbere y'Imana. Urumva twese vyaratugoye, ariko ugumyeko utunyene dukeyi tw'intege nke turadushimira Imana. Rero nawo intege no batera
igitari ucishizemwo nta kidashoboka ego urakoze cyane kubatera intege twarabonye ko ugerageza gucuraranga uri kuraririmba hari agakorasi waba waduteguriye kugira ngo abariko baradukurikirana banezeregwe mwaka kanya indirimbo ziraruhura indirimbo zirahezagira umuntu yararusha akaruhuka hari abariko badukurikirana bari mu bikorwa byabo ngo bacishiriza ko hama bakumva ko baruhutse mu mutwe. Uruwera mana uruwera uruwera mana uruwera uruwera mana uruwera uruwera mana uruwera uradukunda uruwera uruwera mana uruwera uruwera mana uruwera uruwera mana uruwera ni nyabushobozi yo mana ni nyabushobozi ikora ibikomeye yo mana ni nyabushobozi. Amen. Hama bariko baradukurikirana nibazi ko mwanezerewe Imana ni yera iri jambo ry'Imana ribagereho kandi ribafashe mw'indirimbo nico twokuramwo Imana yama yera kandi zama yera. None rero turabashimiye ko mwariko muradukurikirana mukomeze gukurikira ibiganiro byacu kuri Meyiha TV tubasabiye umugisha Imana ibahezagire mu byo murimwo no mu banyu tuzoba dusubira Imana ibahezagire.